Sasa, okay? Stand by, ready, action. Hey! Mwenyewe! Mama Gai! Yani hayuko. Wasubiria namwambia namuonesha mimi ni nani. Yani hela ya rasmi namwachia ila apiki. Wasubiria. Hata niona mimi ni nani. Wewe Mama Gai! Yani leo hata sili hata nahisi njaa. Unajua nimetoa pesa kiasi gani alafu mimi nashinda njaa. Wallahi mimi sikubali. Takaonesha. Wasubiria. Hata niona mimi ni nani. Kama mimi ni mnyangozi wa kweli. Unajua tena wanyangozi si hatuchezaji. Hivyo hivyo. Subiria nenda kwa mama nitilie. Anafikiria amenikomoa. Wewe ngoja bale na najikomoa. Sawa. Bajizi ibintu by'izina. Urantunga basi nuziko na muntu akigorotse. Okay, it was nice. It was nice. Izina ryawe nk'isura yawe vraiment. Excuse mbwira ikimpamagari. Ubahe. What is this? Aho mbaha hagutwaye iki? Because I want to know you. Ntago nshaka kumenyana nawe So please, we can speak English. Please. Guys, oh yeah, manager. Wumvise ko yavuze icyongereza. Iyi cyambo cyakoresha umwanya ye nisho. Iki ni kirori rero. Abi wabo ni birori rero. He bandanyiriza ko rero, he. Fancy ibintu nasabye gisabo manager ngo yamaze kwihashigira. So nabirebire je nshoboye kuvuga ijambo ni gyuyu Mr Nakupenda na manager wacu. So Mr Nakupenda ngo uyu manager namugushikanje ijambo ni gyiwawe. Ndageze mara mwiriwe. Mwiriwe meze neza. Turaho turashima namwe. Bo je ndibaza twavuganye mbere yo kuja ku kamera rero duca tuvugana kwanza apare y'ivyo. Numvise ikiyago cawe wambwiye ko wasanzwe ukina amafilme mugabo nka twebwe cyane cyane tuba dusaba CV icame dusaba CV dusaba CV ari ibindi nye bisaba ko bivugira nganye n'abakunzi banyishu media bavyumve babirabe kugira tumenye ati turafise umuhungu ahaze gukina style iyi niyi je wambwiye ko ukina style imwe Sizi ko ari ibindi nyene yakubwiye nka wewe ukora bafise akanya gato ntibindabi byo n'ibywanyu because ubaha nyene Igitega ahanyene muri quartier Gitega cyane je sanje mba mu maramvya kumushikanje ariko iwacu na ahanyene quartier Bururi barabara ry'umunani Bururi numero 16 none aho ucutaha mu maramvya cyangwa ibica bigenda gute no musi oya nahamuhira nyene Bururi aho kuvuga rero nka twebwe dusanye dukoranga nyene twavuga ko ari mu kinama hariya mu Buhinyuza sinzi rero ko bizova bikorohera kuva ari mu maramvya kuzino sinza ico gikorwa nawe twavuga ati reka tugwe karibu mu muryango wa Inyishu Media mu bakinyi b'amafilme ico ukibona gute ko ndazi ko mu gihugu cyacu ubuzi bwarabuze bisaba ko tuguma ducreya n'ugwaruka nyene runga akazi wewe kubyiwawe kuva mu maramvya gushika ngaha nibizova bigukostinga cyambe nambe ndashimira Imana kuba yamuje namwe na kandi ndaba nkabashimiye mwebwe mwamaye akanya yani mkanisikiliza samani Kirundi mimi kidogo kidogo najitahidi hamna hata mimi mwenyewe Kiswahili najitahidi sana naongea Kiswahili kama bongo vile nikiwazo sivyo rero je ndibaza rero igisabo cawe abakunzi banyishu media turakenya amakomante cyangwa cyane dukene comment je kubyiwanje tuzomwa koza formation amezi 3 cyangwa amezi 4 bizovana kugira tamwe kuronga gahembo ni duhemba amahera menshi ni 500 francs par mois na mahera make cyane mugaka bakavuye ku modoka cyo twenge akagazi karagoye mugabo rero avantage ahiri cyane cyane mu bintu by'amafilme n'ahandi urukora kina filme sawa ukayikina neza ukaronka abagenzi ikaguza n'abantu batandukanye muri abo bagenzi nyene ari abaganga ari abantu bavuga ati kanaka kina neza ugiye gusaba service ahantu bica vyoroha cyane kuvuga rero filme avantage ni mugabo filme mu Burundi iragoye kuvuga ngo urukora kina filme ugacuronga amahera menshi ubwo nyene biragoye mugabo filme igenda iguhuza n'abantu batandukanye rero peti yangu tuwereke kwanza ese ko ama introduction yako kama wewe mbongo ama wewe Mtanzania
mbongo na Mtanzania nico kimwe ko uri umuntu akaze cyane muri bintu by'amafilme twerekeze gatoya turabe yari yamaze gukorera kahise tuoneshe sasa basi tuone kama abakozi banyishu media bavuga ati rero wahebi yake mimi sinaga vitu bingi jemba ngo umuntu gusagira iki kugota pla aboneke wese niba bikunda birakunda ko bose nawe ugira ata approach ngani sawa Pardon? Yeah. Mushobora kwakira microphone nawe nokora konyene. Yeah. Sawa. Kwanza ufite imyaka ingahe? Wisanzwe nje mfise imyaka 19. Samba wafu unakuwa na hizo ufite imyaka ingahe? Excuse, she's very private guys. Ni private yanjiyo. Kuko Mugabo rero afise 19 wewe uraboneka ufise Kenza. Uyu ndamuruta. Uramuruta. Aya ukari mtoto. Guys, kuona ufise imyaka iwe gender ndayizi ndamuruta. Naramukazi koni izuba. Tunaenda sasa, okay? Stand by, ready, action. Hey! Mwenyewe! Mama Gai! Yani hayuko. Wasubiria namwambia namuonesha mimi ni nani. Yani hela ya rasmi namwachia hela ya piki. Wasubiria. Hata niona mimi ni nani. Wewe Mama Gai! Yani leo hata sili hata nahisi njaa. Unajua nimetoa pesa kiasi gani alafu mimi nashinda njaa. Wallahi mimi sikubali. Takaonesha. Wasubiria. Kataniona mimi ni nani? Kama mimi ni mnyongozi wa kweli. Tunajua tena wanyongozi sisi tuchezaji. Hivyo. Subiria nenda kwa mama nitilie. Anafikiria amenikomoa. Wewe ngoja bale na najikomoa. Sawa. Urabona abana bose ariya. Nyereka abantu hariya, nyereka hariya ega abantu yavyo abana batoya. Abana bose rabino hose raba cameraman. Rabino iraba abantu bose ari. Yavyo abana direct. Okay, sawa. Okay. Ndabona birakaze. Bo yagerageje yistile. So guys, kuba ngo bise menga ni comedy nta serious yokina. Comedy na show na show. Okay, numvise menga ni Yakinye comedy ahubwo. Serious ntago. Na userious. Na bishobora. Gerageza naho turabe. Arabona abana bose bace bavyuka. Reka guys akine kwijewe. Kira kuri jewe. Hello. Hi. Mambo. Poa. Sawa. Mtoto nyepe. Ndio unaitwa nani vile? Excuse me, ndio unaniona tunapita wewe mtoto nyepe. Naona yani kizuri lazima kisifie. Hata kama na bachi unaniitia hapa nisimame wewe. Siona mimi nilikusimamisha nikuulize kwanza unaitwa nani? Okay, banzungi wa mama gaka kubadizi ibintu by'izina. Uranunga basi. Nuziko na muntu akigora usinga. Okay, it was nice. Izina yawe n'isura yawe vraiment. Excuse mbwira ikimpamagari. Ubahe. What is this? Aho mba hakutwaiki. Because I want to know you. Ntago nshaka kumenyana nawe So please we can speak English. Please. Guys, oh yeah, manager. Umvise ko yavuze icyongereza. Iyi cyambo cyakoresha umwanya ye nisho. Iki ni kirori rero. Abi wabona ibirori rero. He bandanyiriza ko rero. So that's for me I am Pendo aka you call me Mr. I love you. For you, what is your name? My name is Nice. Oh, your name is Nice. So, where are you coming from? I am from in Burundi. You are not Burundi. No. What you is this? Are coming manager, kirakama. Oh my God. Okay, kirakama. So rega tuvyihoze me numvise uyu mutipe twinjere mu makommentaire. Twinjire mu makommentaire je ndumuntu akunda umuntu afise talent. Ndumuntu akunda abantu nyene bariko baritanga berekana ko afise ingabirano. Sinonsha ku muntu afise ingabirano agacagoma ry'amahajya. Dukura amaboko mu muzi turondera ubuzima. Rero kanaka yaje ngaho bavuze witwande? Mr Nakupenda. Shada. Okay. Ukuvuga rero nagomba nije mu makommentaire yiwanje murantunga gatoya. Abakunzi banyinshi media onye bashaka kuja ku makommentaire. Fata gusama image neza. Muri no misi musigaye mufata ama image ajugumiye. Ari wigo cyane. Bweza muri stable. Voilà. Hama rero nagomba iyo style ye yandi akajwi umengo ni nyakwigendera mu Tanzania yitwa Yurike kandi Yurike yarafuye kubera iki igestari ni nziza ariko rero ikibazo yaramaze kuba creativity niko novuga bari bamaze kuyicreate
imeze neza uyikinye urabona abana bace bavyuka ni vyiza me rero dukeneye creativity y'umuntu bavuga ati rero mu Burundi ari umuntu yazanye icyimviro ciwe apana copier coller twavuga ko ari copier coller aha urashaka kuyigira abantu bake bakayikunda me niyo sirikira ikaba mbo twavuga ko yobe international wa mwana we dukene buguruguru je nshavuye bura nabi rabi nke nameze uyu mwana agomba gone naje nyereko uyu abavye ariko ndagukubita wa mwana we uko anyeka ibisusu okay sawa urumva rero ijya style we gute wariyumviye gute gufata style y'abandi abatanzania ukacu uvuga ati je mfise ingabiro no gukina kandi urazi cyane nibo ufise ingabiro no gukopya kole na kibazo mbwira murantunga kuba mwambagije ico kibazo ariko mushobora kuma akanya ngavuga mu Kiswahili nacho nao uvuga mu Kiswahili mimi najua kwa hata wafanzi wanajua Kiswahili hapa sawa cha kwanza nawapa pole wasanii wenzangu kumkosa mchekeshaji mwenzetu mwigizaji mwenzetu Yurik hivyo na Mungu amlaze mahali pema ila nasia tutachoka kumwombea na kingine nacho kama mimi nilikaa nikatafakari ipi talent yangu ninayo aidha ipi future yangu ninayo nilikaa nikatafakari nikasema nichukue kitu ambacho kinaweza kunipa faida katika ujao wangu nikasema acha nichukue talent ya Mtanzania najua tena yani maisha yangu nilikuwa natamani siku moja huyu mwenye sauti yani ajue unajua tena upate mrithi wako yani kwa Kirundi tunasema samuragwa ugusubiriza ina wewe ukakaa unafurahi unajigamba unasema nina yani msaidizi wangu atakaye nirudilia baada ya mimi na baadaye na kwa kweli niliona nilichukua talent ya Eric ndio nayo nifaa na hata kama sija perform ila nina imani ipo siku mambo yatakuwa bol. Okay bo journalist sinzi ko ari indi kesi ariko rero akandi ka commentaire kiwanje ka nyuma bagerageje gukina neza muri rya vivacité ya my dear hey muradutunga gatoya si sa vayo okay tubandanye n'igikorwa muranunga ego nikuvuga ijya commentaire yindi commentaire ni ya yindi nako kuvuga ati kuvyerekeye iseno akinye na nice uri usahiye wayikinye neza hage sinoshamo commentaire nini mugabo ikintu nk'impanuro rero impanuro ngoma ndaguhe aha turi mu Burundi suva kwigungira ko ibintu muga turi mu Burundi bisaba yuko kuko naje ikirundi sindakizi neza n'igiswahili nuko nyene ni swata Kiswahili sasa ndio swa naza ngafanya hata makosa watu waraja kwa napiga frappe kumbe ndiko nabadanganya muga ikirundi ashaka kuvuga nabi bakavuga ati bahebi yake wihenze canke bavuze nabi kubera iki abarundi nibo badukurikirana ijana kwijana n'abanyarwanda nuko novuga abatanzania na Kiswahili na Kirundi bazi naco bumva ni bake bumva igiswahili ikirundi urumva nukuvuga rero ugerageze uzofyitirize mu Kirundi ciwanyu naho zani stari yiwawe uvuga ati kanaka ari ukuntu avuga nabi wazoca amenya ati kanaka niwe ariko rakina film mugabo n'umurundi ukinye igiswahili wazoca amenya ati kanaka si umurundi n'umutanzania rero je ndibaza nuko nabindi hama urahawe ikaze mugabo imbere yo kugwa contrat bisaba yuko kwanza ayo mezi 3 ndiko ndabivuga ngana abakunzi banyinshi umede bavyumve arakantu twagusavye inbox kama hera kwinjira muri timu yacu bisa mahera wavuze atama na office mugabo ayo ushobora kuronka naya uzocu yazana ryari tugira lendi filme uzocu yazana lendi hama ibintu bice bigiriki utangure ni watangura rero uvuga ati tuzoca tugwa amasezerano je ndibazana kibazo karibu sana mu nyishu umede. Asante kwa murakoze kuba mama ikaze imani bahezagire muri byose
Okay, so le fancy aha turi inyishu media no uriko adukuri ngo bose ndafise talent yo kuririmba, ndafise talent yo gukina cinema, ndakina talent ibi nibi turondere hama umuntu ashoboye kugirane kugufasha. So benizinywa kamera, see you another day. Zimisha